ni icahe kintu kimaze kuba mu buzima cakubabaje utazibagira? That question. Abanzi barabizi. That's my dad there. Urupfu rwa papa wanje. Urupfu rwa papa wanje cyo kintu kimaze kuba mu buzima kirambabaza cane. Ntashobora kwibagira. By the way, nagize makeup ndandagira mwe abakobwa bagira ngira ngo umusozi ntakoroke. Bakure ko makeup kanambara amarori. Ikintu kimaze kuba nkavuga nti jewe nk'umukristo agakiza ndagashize hasi. Guhemukirwa. Guys, birababaza. Imagine guhemukirwa ufise inda ya 5 mois. Je narigeze kugenda hano gupatana akazi. Giye gupatana akazi, karakazi nukuri keza kamasaha make, hama abana ko baranda bagenzi banje Cynthia barabizi. Ndagenda kuvuga n'uwo muri ibintu by'akazi. Ebana acambwira ati dada urazi ikintu kimwe kugira ngo akakazi ukaronke ubona gute uje kunda bamuhira nari nkenya nari nshomereye ndaraba umushahara ariko arambwira ndaraba ubukene mfise none abana babiri cambere kimwe barahuje se ica kabiri iyo uri murabirerana birakugora canke birakorohera? Welcome to my YouTube channel. Finally. Enfin. Zanabikora. Yo. Ladies and gentlemen, bahungu bakobwa, abasore bagabo, bana bato, bamama, welcome to my YouTube channel. Like it's mine. Okay. Ni YouTube channel yanje. Birasa ko ndavyemera na Jesse ko namwe muza kuvyemera. Kubera ko it has been a long time abantu beshobora kuma bambaza igituma ntagira YouTube channel yanje. Abantu baguma bambaza kubera iki wewe habuze iki n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye. So, here we are. Kugira ngo mwagumye mubimbaza muri benshi ni mugire subscribe, s'abonner, mu partager n'ama commentaire menshi. Yeah, this is my first video yaje ya mbere kuri YouTube channel yanje nguma ndakavuga bashapura ngo urumva umunsi uza guhera ikiganiro gera ndi muri yanje gushika mu vyumve ko ari kwanje. I'm not just a host, it's my YouTube channel. Yeah. Abashimeshi cyane ku muntu yitwa Nuru kweri yatabawe simpa nara nivyari gupfa vyarakunze. Amashi menshi cyane ku muntu yitwigana ko aranda abafranike ndakuvuga nawe no ku muntu yitwa Big kwera baguma banje inzara ati gute. So guys, welcome to my YouTube channel. Ni jewe hama video yenje ya mbere numva hari umashaka ko ari ya mbere ambonye akavuga ati ico caduka cyo rica hehe canke hariho n'abantu benshi bafite ibibazo byinshi babifuza kumbaza bifuza kumenya kuri jewe. So iyi video yanje ya mbere iza ko ari video yo kubafasha kumenya gato kugira ngo muzokurikirana YouTube channel yanje munzi tuba mufise ko akayide. Yego hari ibibazo bishika ku ndwi ibibazo biza kubafasha kumenya ikibazo ca mbere urinde kubatakuza. I'm like okay, hari umuntu atanze kwanza. Nitwa Nahayo Darlene ku mazina abavyeyi banyise, Nahayo Marie Darlene ku mazina abavyeyi banyise. Ndi umumama w'abana babiri, Walda na Yanisi, amanda umuseribateri. Ndi umuseribateri. Mfise imyaka 31 nzoyikwiza mu misi mike. Hama mba muhira. Ya ndi umukozi ndafise aho nkorera. Nibaza ko ari ivyo kuri urinde bakata kuzi. Hama ni giki ukunda cyane nico wanka? Ndakunda kurya. Say food. Ndakunda kurya. Nkunda kugira abantu banzi ko havuye gusenga ikintu nkunda no gufungura vraiment. Ndakunda gusenga, ndakunda gufungura, ndanka akarenganyo ku nivo yuko mbonye umuntu barengarije niyo ntamuzi sanga nyene namaze kubijamwo ndanka akarenganyo hama ndanka no kubeshegwa like byo nkunda nivyo nanga nivyinshi mugabo bibiri twaba turafata ubunyene nivyo
hama kubera umuntu ashobora kwiyumvira ati kubera ko ugize channel yawe ni kubera ndakunda kuvuga kandi mfise byinshi mvuga ubuzima bwanyigishije ibintu byinshi ubuzima bwampaye ama experience menshi cyane ndashaka kuyapartage n'abantu bagenda batandukanye rero nabonye ko gukritinga YouTube channel yanje abasazwe babizindagira ama video menshi kuri Instagram kandi nabonye ko afasha abantu ama video ashaka kuronka 10,000 12,000 8,000 9,000 vy'ama views so navuze ndireka ngira YouTube channel shobore kuza ndafata ayo ma video yanje ivyo nzi ndabibamenyeshe rero urumva hazoba hariho ama podcast menshi ama vlog menshi dada yagiye he yakoze iki babana ba dada muzobabona ego donc zobari tu vois ibintu nk'ivyo ni cahe kintu kimaze kuba mu buzima cakubabaje utazibagira that question abanzi barabizi that's my dad there urupfu rwa papa wanje Fuga papa wanje cyo kintu kimaze kuba mu buzima kirambabaza cyane ntashobora kwibagira by the way nagize make up ndandagira mwe akobwa bagira ngira ngo amusozi ntakoroke bakure ko make up kanambara amarori so fuga papa wanje kwarambabaje cyane gwabaye 21 Octobre 2023 likintu naravuga ko cyane ariko nibaza ko nzokivuga ko cyane kuri iyi channel yanje ko likintu caranyishe kirasubiza inyuma mental health yanje kirantuma fatana n'ibintu nkora n'ibintu naje nyene ntari fier yiwanje bigenda bitandukanye ukeneye kubimenya ugira subscribe kuri iyi channel yanje ko muzozabura kura amakuru ashushe ku mwanya mwiza so urupfu rwa papa rwarambabaje cane ku buryo kuva mbaho imyaka amaze ku isi nakindi kintu kirambabaza nk'ico ni cyahe ikintu kimaze kuba ikakuryohera cane abana banje babiri kubavyara like twibagire ibisa ababizi twibagire kupega wazo kudaha mu gatondo no kumugoroba twibagire ibyo bintu byose bibabaje mugabo iyo ndiko ndakina n'abana banje guys nzobapartage izo mu makuru channel YouTube channel yanje nzobapartage iyo myanya na je wanje n'abana banje murabe ingene biryoshe nico kintu cambere kimaze kuba kandi nibaza ko ikintu cambere gituma cambere kinjohera nabana narose muri souffrance physique mais après aussi ndabaronka muri souffrance morale y'ubuzima uzogenda muravyumva nabana narose muri souffrance y'ubuzima so you know kibazo kindi ni igiki kimaze kugutesha ukwemera ikintu kimaze kuba nkavuga nti jewe nk'umukristo agakiza ndagashize hasi guhemukirwa guys birababaza imagine guhemukirwa ufise inda ya 5 mois suite mu ma YouTube azo mu biganiro bikurikira kuri YouTube channel yanje nababwiye ndi ndameza ndi kuri YouTube channel yanje ya bana okay ni igiki cotuma abantu bagukurikirana I mean like c'est moi ou les amis nkurikirana parce que c'est moi chatuma abantu bankurikirana ubwa mbere na mbere vibe yanje nibaza kizotuma abantu bankurikirana ikindi kizotuma abantu bankurikirana ibiganiro byinshi nzogira hari ikiganiro kizoba citwa wiyubake nasanze kenshi mu buzima abantu barabaho ugasanga babayeho ubuzima bw'umuzimiza kubera kutamenya ibicanke biriya ugasanga umuntu ari mu kintu kimukomereke canke kimuteye ingorane arabuze ingene acifatamwo arabuze ingene avyifatamwo kubera ibicanke biriya rero je nafashe ibintu byagiye nashikira mu buzima guys I can tell you it's a lot ni byinshi gose parti ya mbere nkunda ku mubiri wanje I like my lips I mean ndangizuru cyane that's guys that's poor nukwera ari gihimba kifasha guhema mba nagici nukuri mba naragiciye izuru rya numbaze gituma ndajyanka menda jyanka kandi nishwa yanje ngo ngundi ibintu wanje numbaze gituma muganda yikuda ndiko ndabona mu commentaire ngene abantu bazakona
mugabo ni boni mwiyagure, it's my YouTube channel, you have to be you and me I will be me. Rero abantu muzi yuko mukunda fakeness, don't like YouTube channel yanje nta fakeness izobirimo. YouTube channel yanje azoba ari ukuri gupasura hagati, mafu egal zero, na bintu vya wa wi oya azoba ari ukuri. YouTube channel yanje azoba ari abantu muzi ko mukunda kumbwira shiriza ku mastatinga ngo ikintu kuri azoba ari biganiro byinshi ndiko ndake kubera nababwiye ko ari byo nkunda havuye gusenga. YouTube channel yanje izoba izanye inyishu, surtout single mothers, where are you guys, baba mama mwiranye abana mwenyene. I know how it can be a struggle, ndabibayemo abana 2 nicaye ikintu kimaze kugerageza nkumva yuko notibanga amahera man reka ndabaga kuru nababwira ibibazo kimwe gusa cyo hanze hama ceneka n'ibindi bibazo cyabasha muri commentaire. Je narigeze kugenda hano gupatana akazi iyo gupatana akazi karakazi nukuri keza kamasaha make, hama abana ko baranda babagenzi banje Cynthia barabizi, bagenda kuvuga no mu bintu by'akazi ebana acambwira ati dada urazi ikintu kimwe kugira ngo akakazi ukaronke ubona gute uje kundaba muhira, nari nkenya nari nshomereye ndaraba umushahara ariko arambwira ndaraba ubukene mfise avuga ati sasa rimwe none mbiki nukuri narabaye tante. Hama I was like it's my YouTube channel, I can be me mana muragowe ndabarire ndavuga rimwe mbiki, but nko namanda bibabwira I have a special relationship with my Holy Spirit, that's urukundo na relation bikomeye na Saint Esprit. Ntashe man uca mvuga ati aha ejo ni mafu kazi ni pate kuri ayo mafaranga nijoro naraye ndarota ndiko ndakubita ingwe n'abantu nazi, ndumva nyene mbuza amahoro ndavuga ata cyakurikiye nuko munaciye ndamubloka kandi siniriwe ndagenda kandi nararonsa akazi ntiriwe ndabikora kubera ivyo shoboye n'ivyo nzi ntataye ubumuntu bwanje nguma ntese. Rero ikintu kimaze gwa kunesha ibanga nko bari babimbajije money yeko. So ama stories nkayo, ama real stories nkayo nyaze bayujuzuye ngaha kuri YouTube channel yanje jewe na hayo Marie Darlene. Hama kuri YouTube channel yanje guys, guess my name here, izina rya televiziyo sigazo ari giwanje nzoba nitwa Mama WY, Mama WY, Mama World Dianis. Kazi kuvuga icongereza rero nzi uzovuga mama weye canke Mama WY, mugabo akazina kanje kuva no musi ni Mama WY. Nta wundi harabazi cyane abantu benshi none mugabo abantu tugira YouTube nta soni tugira bazana bako barandaba nkubu ni benshi mugabo urawe ngende ko ndiyambagura. I'm like oh no. Okay, ubundi agira abazi kibazo. Hello guys, ndashobora kwibariza ikibazo. Yego she. Wavuze yuko usabana babiri. None abana babiri cyambere kimwe barahuje se. Ica kabiri iyo uri murabirerana birakugora canke birakorohera? Okay. Cyo kibazo kumengo ni kiganiro cyose. Kiganiro ikurikira nzo bibishuramwe batse kandi amwishure none basangiye papa na papa babiri batandukanye. Haba kubirerana nukuri. Bashana ukuri ndi mwamba w'inzu tane biragoye sishobora kubabesha. Hari gemba numva umengo nosara mugabo Imana yarampezagije abagenzi, Imana yarampezagije umuryango, n'Imana yene ubwayo irampa ingufu. N'ikintu cabere kigoye kuko ubufise society kuremereye, ubufise umuryango kuremereye, abantu wisigura ko ugategeza kugira ingufu nyinshi kugira ubaho ivyo bashaka, ibintu by'ubu byarazimvye. Rero ntivyoroshe, but thank you ku bantu bose bamfasha, you know. Ndavyikorana hariho abamfasha mugabo ntivyoroshe. Ukereye vyiza. Welcome to my YouTube channel yanje. Ugira subscribe, share na comments. Na ibabwiye. I love you. Welcome to my YouTube channel.